Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza kama kuri biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagoroka cyane ku biba biriko biravugwa mu gisata nka politike, intwari ibereye agata y'akazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino mu gihugu c'u Burundi. Inyuma y'imyaka 13 Bob Rugurika yabashije kuvuga abo baragize uruhara mu iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura. Namakuru yashizwa habona mu kiganiro Bob Rugurika yagize amwe n'abamenyesha makuru bakorera ku kinyamakuru RPA ni yatangarijemwo amabanga adasanzwe. Mbere anavuga yuko ivyo Ndayishimiye yavugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru ba BBC gahuza miryango vyoba vyaruguha gasopo Gervas Nderakobuca, uyu kandi binavugwa ko ariwe arongoye abitwa ko batumva ibintu kumwe na President Varisito Ndayishimiye. Kuva akiri umushikiranganje wa mbere gushika mu biro bikuru vy'inama nkenguza amateka, Gervas Nderakobuca ari muri bamwe bwose ngo baterekwa bimwe mu vyo umukuru w'igihugu ndetse n'umuryango wiwe boba abakora. Bob Rugurika yaraye akoze umwihezo ku majambo aherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu ku caturi isoko nkuru ya Bujumbura aho hari mu mwaka wa 2013. Bimwe bikaba vyarafashwe ko Ndayishimiye yatanze gasopo kuri Gervas Nderakobuca. Bob Rugurika yabivugiye mu kiganiro caremeshejwe ni radio RPA asanzwe arongoye. Ikiganiro kikaba cari kandi kiremeshejwe na Ines Gakiza. Bob Rugurika yasiguye ko abarundi batofata amajambo ya Ndayishimiye nko kubangabuka, ahubwo ngo umukuru w'igihugu arazi ico yayavuze agamije. Bob Rugurika kandi yarashoboye guhuza ivyashikirijwe na President Varisito Ndayishimiye n'ibihe vya politike y'iki gihe irangwa mu mugambwe CNDD FDD. Reka tugaruke cyane kuba biriko biravugwa ku bihushane mu bategetsi ba CNDD FDD ku cati yo muriro mu isoko nkuru ya Bujumbura. Ines Gakiza yari yaremesheje ikiganiro yabanje kwibutsa ibihushane biri mu majambo aherutse gushikirizwa na President Varisito Ndayishimiye hamwe n'umushikiranganje wajejwe intwaro y'agati mu gihugu. Mu kiganiro n'abanyagihugu cyo kwigenekerezo ya 11 ruheshi umwaka wa 2026, General Leonidas Ndaruzaniye ajejwe intwaro y'agati mu gihugu yabwiye abanyagihugu ko icaturiye amasoko yose amaze gusha mu gihugu kitaramenyekana. Aho uyu mutegetsi yagize ati: gushika ubu nta kintu kiratwereka ko hari ubugizi bwa nabi bwakozwe muri bijya bintu vyashikiye amasoko. Gushika ubu dufata ko ari amasanganye kuko amatoza kogwa nta na rimwe ritwereka yuko harimwo ubugizi bwa nabi. Inyuma y'ukwezi kumwe n'igice umukuru w'igihugu nawe yabajijwe na BBC gahuza ico bagiturira amasoko amaze imyaka ashagatokombera. Aha rero Ndayishimiye yaciye yikora mu gahogo arayicumujya abantu bifata ku munwa. Umukuru w'igihugu yagize ati: none ntuzi ko n'isoko ya Bujumbura amatohoza yabaye kandi bagatora basanze ari barya bagizi ba nabi nyene n'ubundi bagoma bahigira igihugu c'u Burundi. Dushize hamwe ibishikirizwa na President Varisito Ndayishimiye hamwe n'ivyaheruka gushikirizwa n'umushikiranganje we General Leonidas Ndaruzaniye yajejwe intwaro y'agati mu gihugu biravuguruzanya vyompi. Ndayishimiye yatangaje ko amatohoza yaheze, aranavuga mu gwinshi ko isoko ya Bujumbura turiwe n'abagizi ba nabi mu gihe umushikiranganje wiwe nawe yaheruka gusubiramwe imaze imyaka 13 bitangazwa n'umugambwe CNDD FDD avuga ko isoko ya Bujumbura turiwe n'isanganya. Umutiro ni kuki Ndayishimiye ashimye kuvuguruza muri uyu mwaka wa 2026 vyari bimaze imyaka 13 bitangazwa na CNDD FDD. Mu mwihwezo wiwe Bob Rugurika akoresha imvugo isa n'ikeza Varisito Ndayishimiye kuko ngivyo yatangaje bihuye neza n'ivyari vyaratangajwe mu matoza ya RPA ku caturi isoko nkuru ya Bujumbura. Bob Rugurika abanza kwibutsa ko Ndayishimiye yavuze ivyazi neza ko kigihe isoko isha kwigenekerezo ya 27 umwaka wa 2013 Ndayishimiye ari umuyobozi mwishikirajejwe ibibazo vy'igisoda mu biro vy'umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza. Nukuvuga ko yari umwizigirwa wa Nkurunziza ku buryo yamenye amabanga menshi kubitegurirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bob Rugurika akavuga ko mu matohoza yakoze izina rya General Major Ndayishimiye ritigeze rigaragara mu bagize uruhara mu iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura, ariko bidasigura ko integuro zavyo atazimenya. Rugurika yaciye yibutsa amazina y'abategetsi bakuru bavuzwe mu bagirishije amanama yo gutegura iturikwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura.
izina riza ku isonga ni Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yarajejwe iperereza Service National de Renseignement hamwe na General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Kuri ayo mazina hiyongera ko Majoro Maregos Matiasi Basabose batazira Kazungu, Diego yari komiseri w'isoko hamwe n'abapolisi n'imbonera kure. Bob Rugurika gasigura ko inyuma y'imyaka 13 benshi mu bateguye ako kabi babishe bamaze gupfa. President Nkurunziza na Adolphe Nshimirimana bari bateguye uyo mugambi baramaze kwitaba Imana. Umutegetsi mukuru yagize uruhara muri ako kabi kabisha kiri muzima ni General Gervais Ndirakobuca wenyene. Uyu akaba ari nawo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatumbereje ko ubutumwa abenshi bibajije ko ari ukugangabuka muti gute. Umumenyesha makuru Bob Rugurika yasiguye ko iki gihe Gervais Ndirakobuca ari we ari ku isonga ry'uruhande rurwaniriza Ndayishimiye mu butegetsi. Naho Ndayishimiye atamuvuze mu izina, Ndayishimiye afise mu bwenge bwiwe mubo yisabagize banayo baturi isoko nkuru ya Bujumbura. Sivyo gusa Ndayishimiye kandi avuga ivyazi kuko naho atabigizemo uruhara vyose byategurwa abona. Rero Ndayishimiye ngo Ndirakobuca bafise ivyo badahurizako. Nico gituma Ndayishimiye yarayamenye ibanga mu kuvuguriza ivy'umugambwe CNDD-FDD wari umaze imyaka 13 besha Barundi. Ndayishimiye yemeye gusubiramwe ibishikirizwa n'abatavuga rumwe na leta bavuga ko isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe n'abategetsi bo muri CNDD-FDD. Aha nukuvuga ko Ndayishimiye yashatse gutera ubwoba ngo Ndirakobuca ko nahari kamugwandiza mu butegetsi yo kwibuka ko ashobora kumumenera ibanga ku isoko nkuru ya Bujumbura yaturiye. Ndayishimiye kandi nkuko Bob Rugurika yabandanije abivuga ngo yoba yifuza ko ndakugarika casha coba akisokora mu kagwi kariko gategura kuburabuza Ndayishimiye kugira ngo ntashobore kwitoreza ikiringo ca kabiri mu mwaka uza. Muri ingingo Bob Rugurika kamenyesha ko abarundi batofata ibiherutse gushikirizwa na Ndayishimiye nko kugangabuka. Rugurika avuga ko umukuru w'igihugu yahamagaye umumenyesha makuru wa BBC Gahuza afise ubutumwa yateguye gushikiriza abarundi n'abanyamahanga. Uwo butumwa bugenewe rero ntiyamuvuze mu izina, ariko no umukuru w'inama nkenguza amateka General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ashigikiwe bikomeye n'umugwi munini w'abagwaniriza Ndayishimiye indani muri CNDD-FDD. Ni mu gihe kandi n'amakuru yaciye aje habona yavuze ko vyari vyemerewe imbonera kure zagize uruhara mu iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura cyane birimwo amahera. Ni mu gihe amakuru avuga ko imbonera kure zakoreshejwe mu guturira isoko nkuru ya Bujumbura zahenzwe kumwe wese azohabwa imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi. Dusubirana none ku vyatangarijwe mu kiganiro ca Bob Rugurika yatanze kuri RPA, yaravuze ku gahembo kari kemerwa bakoreshejwe mu gikorwa cyo kudomeka isoko nkuru ya Bujumbura. Rugurika akavuga ko abantu bashika 40 bagwiriyemwe imbonera kure zakuye ububanza aribo bakoreshejwe bemerewe imiliyoni 3 kuri umwe wese. Majoro Maregos yoba yagiye gutega ibiturika mu gisenge c'isoko mu masaha y'isa 4 zo mwijoro kugenekerezo ya 26 umwaka wa 2013 buci isoko isha. Imbonera kure hamwe n'abapolisi nabo bakoze akazi ko kumija ifu canke se poudre y'ubumara izo zamura urubeya hagati mu isoko bwegereje guca. Iyo fu yari yatumwe ko mu gihugu ca Pakistan bigizwemo uruhara rukomeye n'uwahoze arongoye igisagara ca Bujumbura Maître Evrard Giswaswa. Bagikoreshwa utunama dutegura ingene igikorwa kizoshirwa mu ngiro babwirwa ko isoko itegerezwa gusha kubera ngo yuzuyemwe ibipinga. Baciye bahabwa amafaranga 300 ya avance, babwirwa ko igikorwa giheze bazoca bakomoregwa imiliyoni 2,700 asigaye. Bajeje rero kugoka bahawe 300 vy'amarundi gusa. Hari abaciye bicwa n'abandi ubutegetsi bwishe kubera bagoma bagorana bishuza. Gervais Ndirakobuca akariwe mutegetsi yari muri bakizigenza muri uwo mugambi ugayitse mu kugoka ku gihugu. Abandi nka Petero Nkurunziza na Lieutenant General Adolphe Nshimirimana baramaze gusandaba. Nkuko twabigarutse ko imbere hari abavuga ko batangaye bumvisha ko General Ndirakobuca bataziranda kugarikana wari ari umunyakibi. Iyo ntwaza ngabo ngo yazaniye mu ishamba yaho zigwana muri CNDD-FDD mu bihe yari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kuri Ndayishimiye yaboneka nk'umugabo w'ijunje n'ijambo avuga amajambo agororotse kandi ativuguruza.
n'igihe abaye umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca yarashatse gukora ivyo umushikiranganje wa mbere ajejwe ariko Ndayishimiye n'umukenyezi we baramuburabuza acabaho acunzwe cyane. Bikavuga ko Ndayishimiye yoba yaguma acunze ko Ndakugarika togirana imigendanire na General Prime Niyongabo ntibahave bashira inguvu hamwe zo kumusenyura. Ariko imbere y'umwaka w'2020 kumanuka gushika mu myaka y'imbere y'2010 Ndirakobuca arazwi no mu madosiye y'ubwicanyi karuhariwe. Hari amakuru avuga ko Ndirakobuca ari umuntu atagira ikinyana gitoya ngo vyoba vyaranashika bafashwe ngo akaba ari we yaje kubica ubwiwe n'amaboko yiwe nk'uko vyatangajwe n'ikimenyesha makuru gikora ku mbuga ngurukana bumenyi arico Burundi Libre. Kubijanye rero n'isoko nkuru ya Bujumbura saho bigarukira gusa kuko nishirahamwe Parsemu naryo ryoba rifise ivyo ryatangaje. Uti kuba isoko ishobora gushekamara imyaka 13 itarasubira kubakwa haba habonekamo ikibazo ku bantu bajugunya ibintu. Ivyo yabishikirije mu mwihwezi ishiramwe Parsemu ryasohoye kukijanye no gusubira kubaka bushasha isoko nkuru ya Bujumbura. Uwo mukuru wa Parsemu Faustin Ndikumana akabagira ati isoko nk'iyo isubire kubakwa hari inzira zibiri zigenderwa ko kugira ibikorwa nk'ivyo bitungane neza. Inzira ya mbere nuko leta yongereza uburyo hami kiyubakira iyo soko hanyuma igashira mu maboko abikorera utwabo hageze kubitunganya. Ahagasigura avuga ko uburyo leta ishobora kubukura mu madeni yihuta ishobora kuyaka mu bufasha mu migambi yateguwe neza. Inzira igira kabiri nuko leta ikorana n'abantu bigenga bakayubaka hanyuma hakaba amasezerano y'ingene biriha. Muri ico gihe rero barasabwa ibintu bikomeye kugira uko gufashanya na leta kugende neza. Inzego zikomeye zivyumva kandi zibitahura kuba inzobera mu gusinya amasezerano yo kubaka zikagira n'inzego z'ubutungane zikomeye zishobora gukingira amasezerano yasinywe. Ariko umukuru wa Parsemu Faustin Ndikumana akamenyesha ko mu gihe byose bidateguwe neza bizana ingaruka mbi. Akongera kandi ko hari ingendo yo gutanga amasoko kandi atamahiganwa yabaye agaragara. Akabandanya avuga ko mu gitabu ngenderwa ko mu gutanga amasoko Code des marchés publics havuga neza ko mu gutanga isoko y'ikintu habanza kuba uguhamagara baza ku mahiganwa appel d'offre. Akerekana ko ivyo bidakurikijwe vyuguruza inzira y'igiturire hamwe n'ubunyonyezi. Umukuru wa Parsemu akibaza kontra ishirahamwe ryahawe kubaka isoko rifitaniye na leta ayariyo. Ati mbega hoho amahera ari karatozwa nayiki, amasezerano ahari hagati y'abatanga amahera n'uyasaba ameze gute, abantu bazokwiriha gute, ni mu myaka ingahe? Yasozere kandi yibutsa ko imigambi myinshi leta imaze gukora itizwe neza kandi atacishikako. Iyo kandi ngo wanga imigambi myinshi yanga niyo myinshi gusumvya yija mu ngiro. Bujumbura kandi hakaba harandi makuru ariko aravugwa. Ubwenge mvaruganda AI bwafatiye umwanya ukwiye babucirya nino ubonwa nk'ubwaje nk'inyishu muri iki gihe. Muri ca kiganiro c'ihuriro ryo ku rwego rwa Afrika cabiri Bujumbura kugenekerezo ya 10 myandagaro uyu mwaka, abari muri iyo nama baganiriye vyimbitse ku ruhara rw'ubuhinga bwa none n'ubwenge mvaruganda mu ruhara bifise mu gukinga amatati, gutsimbataza amahoro, kwitunganiza imigambi no guteza imbere Afrika muri rusangi. Simone Diouf yahoze ari umuserukizi w'urwaruka rwa Afrika yerekana ko ubwenge buhangano ari akaryo gakomeye ko gukomeza uburyo bwo gutahura hakiri kare bishobora gutera amatati. Ubwenge buhangano kandi ngo burashobora gusuzuma amakuru menshi ajanye n'icotuma habo kwimuka kw'abantu, indagurika ry'ibihe, ubutunzi kama, umutekano canke amakuru y'ibinyoma, bigafasha gutahura ibimenyetso vy'intandaro z'amatati. Uyavuga ko Afrika ikwiye kuva muco yita umuco wo kurindira k'amatata aba kugira ngo agwanywe, ahubwo ikaja ku muco wo kuyakinga hakiri kare. Urwaruka n'abakenyezi bakagira uruhara mu kwegeranya, gusuzuma no gusangiza amakuru ku gihe. Profeseri Gaspard Banyankimbona we ashimikira ku ruhara rw'inyigisho, akavuga ko Afrika idakwiye kuguma ari umuguzi w'ubuhinga bukorerwa handi, abo kikwiye kubaka nayo ubwayo ubushobozi bwo kwikorera ubuhinga bwayo bijanye n'ukuri kugize Afrika, indimi n'imico vyayo, nkuko ngo bijya za ChatGPT zitanga nuko hari ababa barabishizeyo.
nayo uruhara rw'ubwenge buhangano mu gukinga amatati atanga akaroro k'ukuntu tudege tutagira umupilote drone dukoresha ubwenge buhangano. Hari amafoto afatwa mu kirere bishobora gufasha mu gucungira amazi, kumenya hari ubukene bw'amazi no gutahura hakiri kare ibishobora gutuma abantu bimuka canke haduka amatati. Akanasaba ko hokomezwa inyigisho zijanye no kumenyesha amakuru, kugenzura ukuri kwayo makuru n'ubushobozi bwo kwiyumvira neza kugira ngo abantu ntibagwe mu mutego w'amakuru y'ibinyoma ashobora gutangwa n'ubwo buhinga. Ati nyuma y'ubwenge buhangano ni ngombwa ngo habe ubwenge bw'umuntu. Na Dr. Arendi Kumana umushikiranganje w'ikigega ca leta akavuga ko ubwenge buhangano muri iki gihe ari ingirakamaro. Vyongeye ngo birakwiye ko haba ugushira imitahe mu gwaruka kugira ntirugume rukoresha ubwo buhinga gusa mu bintu bisanzwe, ahubwo nyabona nabo babihingure kandi bongere bahingure vyinshi babwifashishije. Abo bompi rero bagahuriza ku ciyumviro cy'uko urwaruka n'abakenyezi bakwiye kuba umutima w'iterambere ry'ubuhinga bwa none muri Afrika, babukoreshe mu iterambere no gusimbataza amahoro, guhindura ndetse no kuzana ibishasha. Ibikoresho vy'ishure rero vyaratanguye kudandazwa, ariko ibiciro ntibitera umworo kumwenyura. Ikaye y'impapuro 100 riri kugurwa hagati y'amafaranga 3,500 ndetse n'ibihumbi 2,500 bivanye n'ubwoko bwayo. Mu gihe umwaka w'ishure w'ibihumbi 2026-2027 wimirije gutangura nkuko vyaba mu gisagara ca Bujumbura, abadandaza batari bake baramaze gutangura gucuruza ibikoresho vy'ishure nk'amakaye, inyambaro y'ishure, uniforme, amakaramu n'ibindi. Nk'akarorero, ikayiza zihingurirwa mu Burundi yitwa Rukoko ifise impapuro 100 igurwa amafaranga 3,800 mu gihe ifise impapuro 60 igurwa hagati y'amafaranga 3,300 ndetse n'ibihumbi 2,500. Aho ni mu gihe kandi yindi yitwa Bujavire yoyo igurwa amafaranga 2,500 ku ifise impapuro 100. Ikarata y'amakaramu nayo ikabigeze ku bihumbi 38 kuwirangura, mu gihe imwe igurwa amafaranga 1,000. Boîte mathématicale nayo ikabigurwa amafaranga 3,500. Nkuko twashoboye kuvyibonera, amakaye hingurirwa mu Burundi ni yazimvye cyane ugereranije n'ayava hanze. Akarorero, abo badandaza batubwiye ko ikarato y'amakaye ya Rukoko ahingurwa n'ishiramwe Pakobu bayirangura ibihumbi 420, mu gihe yindi iva hanze yo mu bwoko bwa classique irangurwa amafaranga 2,230 vy'amafaranga y'amarundi. Ikaye y'impapuro igacigurwa 2,500. Uniforme z'ubwoko bwose zozo zaraduza ibiciro. Izo mu munyeshuri ya leta kaki zigurwa amafaranga ari hagati y'25 ndetse n'35 bivanye n'igihagararo cy'umunyeshure. Izo guhera mu mwaka w'indwi w'ishure shingiro nazo zigurwa ari hagati y'45 n'60 bivanye n'uko umunyeshuri angana canke ubukomezi bw'igitambara. Abasanzwe bacuruza izo uniforme batwiganiye ko ivyo biciro vyaduze kubera iduga ry'ibiciro vy'intambara no kuzishona. Kubijanye n'amafaranga 150 bihishwa na komine Mukaza kugira ngo baronka aho batereka kameza, abadandaza batwiganiye ko navyo biri mu vyatumye ku biciro vy'amakaye barenza ko amafaranga make kugira ngo nabo baronke uko babaho, ariko ngo barashima ko baronkejwe ivyo bibanza kuko mu mwaka weze batemerewe kuhadandariza. Bice bituma rero abakora mu bibanza bizimvye baca abakora bahomba. Umwe mu baguzi twahuriye muri ico kibanza bavuga ko ibiciro vy'ibikoresho vy'ishure bitorohereza bose bivanye n'amikoro y'umwe wese uko abangana. Nk'abafise abana 6 canke barenga bavuga ko bitazoborohera kubagurira ibikoresho vy'ishure, n'irya bamwe naho basanzwe biga amafaranga y'ishure yadugijwe cyane. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira tujucikanwa nayo dushikiriza. Usangize ano makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo rero baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. Gusa kandi twosoza tutabwiye ko mu Kirundo umwana wo muri quartier Windora yitavye Imana atwawe n'ikiyaga Rwihinda. Uwo mwana yitavye Imana atwawe n'ikiyaga ku munsi w'Imana igenekerezo y'icenda myandagaro yitwa Nihezagire Don Dive w'imyaka iri hagati ya 15 na 18, akaba yiga mu mwaka w'8. Amakuru yitwagwa ry'uwo mwana ryamenyekanye nyuma yaho abana bari bajanye koga muri ico kiyaga baje kumenyesha abavyeyi biwe ko yatwawe. Mu kuvyemeza bakaba baje bazanye impuzu yari yambaye. Umukuru wa quartier Windora mu gisagara ca Kirundo bintu munumwete Onesforo aremeza ayo makuru akamenyesha ko inyuma yo kumenya ayo makuru bamurondeye bakamubura.
mu gitondo cyo ku munsi wa mbere w'indwi akaba ariho batora ikiziga ciwe kiriko kireremba muri ico kiyaga nyene. Ico kiziga kikaba cashizwe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vy'akarere k'ubuvuzi ka Kirundo mu kurindira ko bamufubana iteka. Uwarongoye quartier w'Indora akamagara abavyeyi gukurikirana abana babo mu ntumbero yo kwirinda bene ayo masanganya, akamenyesha kandi ko hagiye kuba umukwabo wo kwirukana abana bose baza kuri ico kiyaga bazanywe no koga. Ikiyaga Rwihinda kikaba kizwi cyane ku izina rya Lac au Océan, kikaba mwaka w'ijana kidatwaye abantu. Mu mwaka w'ishuri uheze w'2026 umwaka w'2020 abana babiri biga ku ishure shingiro rya Mutwenzi bakaba baratwawe n'ico kiyaga nyene. Aya nandi rero ariko aravugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi byose nimuze gucikanwa ni mu mwanya harandi tukiriko turatohoza ko cane kugira ngo tuze kuyabageza ko ari amakuru yizewe. Numuhuza TV rero Imana ibahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora, amakuru n'ibiganiro dushikiriza vyo birabandanya.